Ndabaramukije inshuti namwe bakunzi mudahengeshanya gukurikirana ibiganiro vy'imbonesha kure yanyu Look Media, tukaba tugomba tubayagire kubijanye n'igikorwa co gucandaga. Mukaba muzi yuko igikorwa co gucandaga kiraba abana bakiri bato mugabo kikaraba n'abakenyezi bibungenze. Uno munsi rero twashimye kugendera ivuriro ritoya ry'ikigo Abubefu kiri kwijabe, tukaba twasanze kuri iryo vuriro ry'ikigo Abubefu kwijabe igikorwa co gucandaga abana n'abakenyezi kiri mu myitwarariko y'ikigo Abubefu. Igikorwa co gucandaga abana n'abagore bibungenze kw'ivuriro ritoya rya Abubefu kwijabe ni igikorwa gikorwa iminsi yose y'akazi kiretse ku munsi wa kane, mugabo iyindi minsi yose isigaye baracandaga ukuri kwamye. Kwizerimana Eliane ni umukenyezi aba muri zone Buyenzi, mugabo acandagishiriza umwana wiwe kw'ivuriro ry'ikigo Abubefu kwijabe, akaba avuga ineza kubwiwe yo gucandagisha umwana. Naje ku rucanco rw'ukwezi n'inusu. Jewe ndavyitaho kubera gucandagisha umwana bifise akamaro kanini. Arashobora kugwara ubukangwe canke akagwara rudadaza. Ivyo rero mu gihe wamucandagishije neza kubahiriza incanco zose ukazikurikirana, akaronka n'ama vitamine, hariho ingwara zitagenda ziramuzako. Nk'ingwara y'ubukangwe n'imujeko ntishobora kumugirira ingaruka mbi canke ngo igume ibandanya, nibisa n'uba atacandagishije umwana. Kandi iyo wamucandagishije neza ntashobora kugwara rudadaza. Nobaha impanuro zo kwitaba gucandagisha abana kuko bituma bakurana amagara meza. Nduwayezu Perpeti n'umuforoma twasanze ariko aracandaga ibibondo aha kw'ivuriro ritoyi rya Abubefu kwijabe, akaba yatubwiye yuko igikorwa co gucandaga kigenda neza cane ngaha kwijabe, kanatsinda ngo bitugwa n'abavyeyi benshi cane bava mu mihingo myinshi y'Uburundi, ku buryo ngo hariho n'ababitura bavuye mu zindi ntara. Bigenda neza, abantu baratwitaba nyene, tugakira n'abakenyezi bibungenze, muga ngaha muri service abakinasha twakira abana. Tugikora ku wa mbere, ku wa kabiri, no ku wa gatatu, no ku wa gatanu, ku wa kane ducandaga. Bava mu mihingo itandukanye, hari abava muri Nord n'abava nyene ngaha mu kagace kacu, Bwiza, Jabe, Nyakabiga, Buyenzi, Rohero, Kanyosha. Abo nyene baraza bakatwitura. Umuntu wese agenda ahantu hamworohera, kandi agenda ahantu bivanye n'ingene bamwakira. Hari umuntu naho hoba ari kure gute avuga ati je harya ahantu kubera nabonye bakira neza, niho numva nogenda. Ugasanga ararenganye ahandi hantu hose, muga yituye ahantu abona ko bashobora kumutunganiriza neza. Nta gikorwa na kimwe kiburamwo intambara, kandi nta muntu usanga ariko arakundwa na bose. Hariho bamwe babona yuko umenga uko ubakiriye neza, mugabo abandi ugasanga hari umuntu usanga ariko arakugora. Mugabo ntakugora, ntikibuza yuko ukora igikorwa woba ujejwe. Urongoye ivuriro ritoya ry'ikigo Abubefu yo kwijabe Tuyishimire Bienvenue nawe nyene aremeza yuko igikorwa co gucandaga kw'ivuriro arongoye kigenda neza cane, kanatsinda ngo barafashe ukuntu batanze urutonde ku buryo abana bivanye n'imyaka bafise babagaburiye iminsi. Ni ukuvuga ko abatarakwiza umwaka bafise umunsi wabo, abafise umwaka n'amezi bafise umunsi wabo, muca mubitahura. Agashima rero ico gikorwa ingene kigenda, kandi akavuga yuko ata ntambamyi bagira, kiretse yuko hariho abantu bamwe bamwe usanga bibagora gushika kwijabe bivanye n'aho iryo vuriro riherereye. Igikorwa co gucandaga ngaha kw'ivuriro rya Abubefu ryo kwijabe kigenda neza, naho intambamyi zimwe zimwe zitabura bivanye n'utubazo utu canke turiya, novuga nko kwiyunguruza canke ibindi. Murabona ahantu biri ko atari ahantu horoshe gushika, n'abarya biyunguruza mu buryo bw'amabisi. Hariho horere twebwe ducandaga imisi 4 mu ndwi, turacandaga ku wa mbere, tugacandaga ku wa kabiri, ku wa gatatu, hamwe no ku munsi wa gatanu. Mwico kirangamisi rero co gucandaga ni ku marandevu. Turafise amarandevu tuba twahaye abavyeyi kugira ngo dushobore kubatunganiriza neza, kugira ngo abana badasangiye incanco ntibashobore guhurira ku munsi umwe. Turabagabura sero y'igihe canke amezi umwana aba amaze. N'abakenyezi bibungenze turabakira tukabacandaga ya ngwara bita rudadaza, turabaha rero rurya rucanco
rero si n'abavyeyi bonyene bibungenze tugeranije ku kwezi turashobora kwakira abana barenga 500 ku kwezi. Hari igihe twakira 500 barenga canke baba bari musi, ariko ntitwigera tuja musi yaho gato. Muce mwumva ko nko ku ndwi turakira abarenga 130 barenga, ku munsi naho tukakira abarenga 35 kuduga. Ikidasanzwe twasanze badakora henshi mugabo bakora kuri iryo vuriro ry'ikigo ABUBEF ryo kwijabe nuko bacandaga n'abigeme bageze mu bigero nk'uko urongoye iryo vuriro ritoya ry'ikigo ABUBEF ryo kwijabe abivuga. Aranavuga ko bwiwe ibitagenda neza kuva ku myaka umwigema amaze kuva mu myaka y'ubuyabaga, kuva ku myaka 14 kuduga, abavyifuza n'ababikeneye bose baraza, twebwe turabakira kuko niko amategeko y'igihugu wanashaka asanzwe abivuga yuko nawe nyene barafise ikirangamisi co gucandaga gushika bahejeje izo ncanco zabo. Hariho rero abicandagisha bakazicira hagati, ari barya ubona iyo batwaye imbanyi canke mu gihe co kwibungenga dusubira tukabatera zirya nshinge zo kwicandaga, ndetse n'umukenyezi yibungenze yaratanguye zirya nshinge rurya rucanco, ni no mu gihe co kwibaruka turamuhimiriza akaguma akurikiza kiriya kirangamisi gushika ahejeje, naho aba yaravyaye agumaza, kuko bifise akamaro. Iyo azihejeje yasubiye gutwara indi mbanyi bamutera rumwe gusa, muga iyo atazihejeje iyo azicikirije hagati dutangurira hasi, dutangura bushasha. Intambamyi ya mbere, hari abana canke abavyeyi b'abana badakurikiza ikirangamisi baba bahawe ngaha kwa muganga co gucandagisha abana. Iyi intambamyi ya mbere. Iya kabiri shaka gusa niyo, hari intambamyi yuko abavyeyi canke abana canke abatunze abo bana bacikiriza kenshi hagati incanco ntibaheze ngo baheze, irya no kwita calendrier vaccinal bagayicikiriza hagati, abo twita les abandons au rendez-vous donné. Yindi ntambamyi kandi nuko hariho ibihuha, naho atari vyinshi mbwa hariho ibihuha ku ncanco zimwe zimwe, ndetse nk'iyo twateguye nk'igihugu categuye irya kampanye haya gucandaga muri rusange, iyo hateye nk'ikiza c'ingwara iyi n'iriya, hariho abantu baca bikika inyuma bagakwiragiza ibihuha, ugasanga rero umuvuduko w'abantu ntituwuronse nk'uko tuvyipfuza. Nkatera akamo abantu babifata minenegwe ko vy'ukuri bozijukira, kuko zikingira ingwara nyinshi, nuko tutazidondaguye. Zikingira ingwara nyinshi, vyoruhisha abantu kuja kwivuza izo ngwara gusumba kwicandagisha kugira bazikingire hakiri kare. Bizimana Jean Claude arongoye quartier ya Jabe, ikaba ariyo irimwo mbere ikigo ABUBEF co kwijabe, avuga yuko uruhara rw'abarongoye abandi mu ntwaro ari ntangere, kuko ngo igikorwa cyo guhimiriza abavyeyi n'abakenyezi bibungenze baje kwicandagisha gikorwa n'abari mu ntwaro bafatikanije n'abaremesha kiyago. Twebwe ivy'ukuri turagira uruhara runini ya cane iyo hageze muri ico gikorwa cyo gucandaga ibibondo. Ubwa mbere na mbere iyo tumaze kuronka amatangazo yerekana amagenekerezo abana bazocandagirwako, ivy'ukuri turakora ibishoboka vyose kugira ngo turabe yuko abavyeyi bashobora kuba bafise abo bana bashobora kwitabira ico gikorwa ku bwinshi. Kubw'ivyo rero, kubera rimwe na rimwe usanga ico gikorwa gifise umwanya mutonya, turaheza tugakorana n'aba bantu bakurikira kugira ngo igikorwa kinyaruke, aribo abanyumba kumi, abarongoye amabarabara, turaheza tugakorana n'abaremesha kiyago, turaheza tugakorana cane kugira ngo igikorwa gikorwe mu mwanya muto ushoboka kugira ngo gishobore kuranguka. Uyo mutware arongoye quartier ya Jabe arashikiriza n'ibitagenda neza. Mu bitaborohera ngo harimwo abantu bivanye n'ukwemera kwabo ngo ibintu vyo gucandaga canke kwicandagisha batavyerekwa. Turakunze gusanga hariho abantu bakukira y'amashenge bakunda kuvuga ngo nabo kwa Zebiya. Abo bantu rimwe na rimwe iyo tubasanze bafise nk'ivyo bibondo, kenshi na kenshi barakunda kugora ababa bari muri ivyo bikorwa bijanye n'ivyo gucandaga. Ariko rero kandi tugarutse gatonya ko umwana atari umuntu, ari uw'igihugu, tugahurirana nuko dutegerezwa guhagarara ku mategeko y'igihugu kugira ngo dukingire ubuzima
bw'umuntu uwo ari we wese tutitaye iyo avuka n'ubungene ashobora kuba ameze, tuca duhagarara ku mategeko. Kenshi na kenshi bamwe muri abo hari igihe tuca twikora ku bajejwe umutekano kugira ngo ico gikorwa gikorwe neza biciye mu muco ntangere kandi ata n'umuntu n'umwe anyanyashijwe. Uruhara rw'abakozi b'Imana mu gikorwa co gucandaga ngo ni karahara mu ruganda ntibacura. Kanatsinda murazi yuko abakozi b'Imana bafise abayoboke batari bake babitura, kandi mu nyigisho batanga hakaba harimwo ibijanye n'amagara y'abantu. Nko muri Eklezia Katolika abagiye kubana abimirije gushinga urugo ngo babane hariho inyigisho baronswa. Muri izo nyigisho rero ngo barabigisha ibijanye n'amagara meza y'ibibondo bazorondoka hatibagiwe kubacandagisha nk'uko bivugwa na padiri mukuru wa paruwase Mukiza Mweranda yo mu Nyakabiga Edi Kwizera. Nk'abagiye bariko bitegurira kubaka Rukristo. Kubaka Rukristo ni sakramento ry'Imana. Muri uko kwitegura kubaka Rukristo baba bagiye kwemera gusangira ubuzima bwabo bwose, ariko kandi muri uko gusangira ubuzima bwabo bwose tukabahimiriza kugira ngo bakundire Imana izobaceko iheze iyo nyene ireme, ni ukuvuga ibahezagiza ibibondo. Mu bikorwa bitatu nyamukuru baba bagiye bakora nk'ababakanye harimwo ubwa mbere ko baba bagiye gufashanya complementarité mu buzima bwabo bwose mu gutagatifuzanya, ariko kandi haba harimwo ko bagiye kuba ibikoresho byo gutanga ubuzima, transmission de la vie. Hanyuma Imana ibahezagirira ivyo bibondo. Igikorwa kigira gatatu ni ukubarera, education des enfants. Nivuga ko muri ibyo bikorwa bibiri rero bihereza, reka si n'ibyo bibiri gusa bihereza, n'ico ca mbere cyo gufashanya gutagatifuzanya kugira ngo bamenye baba abantu buzuye. Turaheza tukashimika cane gose ko muri uko kurera ibibondo Imana iba yabahezagije bategerezwa kwitegura ku mpande zose, bijanye rero harimo n'ivyo oye vy'uko bacandagisha abana, kurya tubigisha yuko umwana umutegurira ibatisimu akiri muto. Birya bintu byose vyega umuvyeyi ashobora gufata ko ingingo nk'umuvyeyi ku mwana ataharigeza, turabigaruka ko cane mu nyigisho. Kw'ivuriro ritoya ry'ikigo Abubef ryo kwijabe twasanze ari rimwe mu mavuriro bacandaga abana benshi, kandi bakaba biturwa n'abantu bava ahatandukanye, harimwo mbere n'abava mu zindi ntara.